C9 Company. Waruzi ko kugira ngo amagara yawe amere neza bitegwa no kuryama ahantu heza. Nanje gusanga benshi bakunda kugira ikibazo c'umugongo bivanye n'ico baryamyeko. Ibibazo nk'ivyo rero Irakoze Company Shop mu Kamenge yarabitoreye inyishu. Tubafitiye imatera nziza z'ubwoko bwose zikomeye kandi ziramba. Sivyo gusa wowe utarugiha karibu abashitsi bawe kubera ko aho bicara hatabagwa neza. Irakoze Company Shop mu Kamenge ivyo yarabitoreye inyishu. Umve nawe tubafitiye amakusi meza y'ubwoko bwose kandi akomeye. Akabijya rero nuko ivyo byose tudondaguye ubiguze dushobora kubigusanza aho uri. Duhamagare kuri 69 amajana 992 amajana 618 canke 79 amajana 942 ubusa 15. Irakoze Company Shop mu Kamenge tubahaye ikaze. C9 Company. Mika, ushaka kuzana agatebe hari icyo nshaka kukubaza. Ruto! Fasha agatebe shanza niyo. Agatebe ko kura kantuma warumusekanije n'ugoruye. No urabyintiriye gukamenga sinzi. Beko kampani inzigo wavyintiriwe. Ndakaguhana inzigo mbe abana bo mwabaye gute utwo dushuri tungahe nitwo washikiye umugabo twe twarize twiga amashuri karavuga iryo sharumenga Manga rimwe amapira ahubwo ntashamika ahantu hari ibyo bareka twegegwe gatonya hama ndakubwiye harafu Mika je ndamaze kubona yuko uri umwana mwiza kandi uko ndushaka kukubona ndakwigaho niko ngenda ndakwizera hama byaho ikintu nashaka ndakwibwirire ariko ntabwo ari urusaku Mika uribuka cagenda kubwira yuko hari umugenzi wanje yangishije inama naho nkaza kuyikugisha kugira uyingiye ndavyibo ije ntabwo ari umugenzi yari yabintumye ahubwo ni jewe ntavyaramika sindi ko ndagutabura neza Mika ntabwo ari urusaku bazi ko nava niyaturira ko ibintu nk'ibyo Mika simvyara Monia ihangane bibaho niyo mpamvu maze iminsi mbona Joaquin umenga yarahindutse sinzi hano mu nzu ko hari ibibazo nk'ibyo gusa wihangane Imana iriho kandi Imana irakumva ihangane Monia ihangane Gane Monia ndasabye Mabuja Reka nawe mwari kumbwira nkarira nubwo nazicaba mana yanjye byagenze gute none bosi yavuze ko atazosubira gutangira hasi inzara igiye kunyicira ngaba basi reka nje kurira mu cyumba murandungikira message y'icyavuye
uzane mudozubire kutamuririra n'ababuze nande abihumuye ndabigumbuye. nuko nyene mani nuko nyene kweli Shamuhungu uriyo nkoye mu muryango w'abasiribateri kweli iyo nka niyo imwe baba bavuga ngo iyo nka ngo si ibihembe ngo irasenye ikavoma iyo sayiwere wallahi gusa bro ibyo namye ndakubwira wari wihuze urabona ko wawe hari mbe nta bandi basigaye bro apsi nibaza ko hari ubundi yabasigaye kweli nayo wanyumuye ashi mbega ajya ngo yitwa nde yitwa Bella ewe gatata Bella we okay gusa uraraba zino mpome zacu zine bene ubukostara ntaba ari bwo bumumenya bwonyene natujya madiriye zigitanye mwereke n'abavyeyi nivyo turimo mbe Bella ndakubaza mugore ubusha muhungu ndazi ko ingumu zawe zirindwa umubi mbe Bella ndakubaza uva mu ntari yawe Jembe mu ntara ya Bubanza. Ntara ya Bubanza. Yega ku musenyi man, ku mucanga mazi. Oya unyingira n'umwimukira kumenga nta bakobwa beza babaye hari ha. Reka go nta bintuzi. Mama man, uzatembere Bubanza man. Ano gukubitirayo nkaraba kata kubirengagije abavyeyi bashobora ku ashobora no kuguha link ya petite sœur canke kwa kundi nyene ushaka kumusigira nka gucungi. Warasaze. Gusa bro. Ndora wisamaza Dieu gateba gutaha. Usanga namubajije amazina y'abavyeyi kwi. Uze wihende ntacu tuzoca tumenyana. Naho no birota no kwishiduka nsanga napfuye. Sheri. Ujero yivanwe tubana ngaha. Turabanye igihe kitari gito vraiment nshuti yanje tubanye neza. Akunda no gutwenza. Shimye ukwereka Ivan bwa mbere na mbere ko yari homba waje nko kunda muzika muna ntuzuce wikanga ibindi ariko urazika mu minsi mitegura kuja kwerekanya n'abavyeyi abo tuvukana navyo biri muri gahunda ure ni Ivan nyene nawe urumva ariko arasaba nyene link akora muhungu tomora umubwire ko ntarubaka nyene ntarubaka ndisiribateri imbere niba hari na mutoyi wawe sinkubagana tuzova ku bavyeyi bawe tuja kubanje banzo ndunda umwana w'inzobesha ucubaka bero roshaka kutubabara gatoyi nenda gukeneye gatoyi ngo tuvugane Okay. Kibazo. Sindanje Gogutere mama bro uratse kata amaso wigeze gwaye uratangure kubera Imana yubahwe irarema urambwira amajambo wakoresheje man ntago shaka umukobwa yirabura wana tuzoronka visi zikoro sasa rero je naguma ndaguhanura burya je nderukwamwo rimwe na rimwe wallahi je nabonye ko uzokundana n'umwana adatiye amazi command ivuye mu ijuru bujuru skia bro genda ukunda umwana umuteteshe umutoneshe umwereke umuryango man siko portage uwo muntu barafyatura nyene uri mu nyungu wewe genda uraba umwene gihugu kazi gusa respect bro reka ndabe ko twamwereka Burundi uramputi nimero twiwe ndabe katabi wabo agira ahubwo nzoguhishana ryo manyene ntiryondaza mama we
kubiki waje kuryama ngaho muri sala Shamvize agatiro kantwaye naye ndakurindiriye si vyiza ngo tuje kuryama mu cumba rero amasaha ari kure ariko aragenda sheri ubu ni saa 9 z'ijoro mwumva buraje ntiwondiga nkiryame ingo basi uje kuryama mu cumba era uracambaye impuzu watwaye ku kazi reka inshuro twaryamanye mu cumba nakuye yiga niwe musaruro wampaye sheri ngo basi reka ishabu ngo tuje mu cumba ndakwinginze ejo uzinduka uja ku kazi ngo basi uje kuruhuka nzogenda none ninde yakubwiye ko ejo nzozi basi ngo tuje mu cumba kuryama reka niryamire hagenda uryame je singene kuryamana nawe none uwo twovyara gute kandi utaha ugashikira muri sala ngo basi ndakwinginze sheri inshuro nagerageje havuye mwiga urazi nguvu maze gukoresha ntumwanya anyene sheri urandambiwe ko ujye umbwira ibintu nk'ivyo sheri je naragerageje nararusha warananiye nene yempinduka uzanye nene inyishu bagwaye kwa muganga nayo wabonye ntiwabonye ko utavyara n'utuguvu nsigaranye utumari ubu rero urajura nambujije itiro ngo gerageze iki utavyara ntubuvyara niyo ugenda ubuvyumva kuri umujegere bembere uramena urugiso yubatse wa munoni kurondere aho uri mubi Mabuja kumengo umutima mwiza ubusikirenga ugiye ntufise ikibazo muri imisiga mabuja ko wahindutse warahindutse sikirenga garuta mukamenyere kandi wowe wigize ubu warigize umuhanuzi wanje mukamenyere ndabana n'ivyaho jawe ndege Chauja koza bidya vyombo hajya bikangaraye hajya ngo kuragira kwa mpaje ngaho yego ndabona uri kuraza ubu wakanuye ntere kwakanuye muri urugo kumbe nawe uravuga yego isawa ndabona biri kubiraza kabisa ashi kaje koza twomba ndabona urababaye ndabizi ariko ndakwinginze vyikuremo ndababaye ariko ndabizi ko babaye gute umuntu aronka ubuzima basi ibyo yarondeye akabura n'umwana basi nico wabimurira basi Chérie. Nawe sukuja ngaho urambara shuka bega uzi n'ikibazo dufise ubona kashesiyo mpamvu ari uguma wambara ukabegwa utuvuta turagufata uzi n'ikibazo dufise ubu baragiye kwa muganga barabona ikibazo ufise ariko je ndisiye ko n'umugore wa mbere nari mfise habura gato ngo avyahari kandi ndayanje ndisiri ko ari kwanje nta kibazo mfise
Nesheri nakubwiye no gusenga nuko wiranze kare wowe umeze ngaho uvuga ngo sheri rega nta kibazo kwi Imana irabizi yaraturemye ariko irazi kukwihangana kwacu mukanya bihinduka Sheri no gusenga birafasha umuntu wegenda usenge ariko je nasenze ariko je ndabona wapi dukeneye umwana sheri erega nanje ntahura rimwe na rimwe yo ndaka inkashavura ndakumva umwana ndamukeneye aha ariko be aracari kare reka turinde ivy'Imana izikorera sheri abandi bavyeyi barashobora kuvuga ngo twahangayikishijwe na minervaye y'abana ariko je ndabuze niyo minervaye basaho ndayisige nutuma mbona umwana ariko aradubura atamenya ariko ntanga minervaye nkabona ko mfise umwana basi nanje navyaye muri uyu mwanya ikintu mbona cyo nyine ntokora kandi nawe wokimfasha mu kigagenda neza ukumva mu maso ndava mu maso mva mu maso sawa uracari hano sawa ihangana mva mu maso inkora ikintu kibi Hola brother Joaquim. What's up? Zafi man. Meze gute? Ni sawa, none meze gute? Turashimye. Vuye he? Ukura bitapita tembera gusa. Meze gute? atari nyene jewe stress zikomeje kuba nyinshi. Ko numva nanarambiwe nshobora guca nta ndindiriye abakozi bagiye gufungura. Numva umengo noca nta nkaryama gato ariko stress nizazindi nsabwa ikibazo kwisi. None muhiramu meze gute madame meze gute? Ngiye madame cyane numva umutwe undiye nagosa aho umunyongereje ibibazo. None ivyo bibazo usaba mubyishiramo kumpaka ryari? Atari. Brother ako ivyo byose no hawo byishiramo. Je naherutse wa munsi tuvugana ngira ngo byaheze mugani sanze kandi ama stress ni ma stress fe. None ngore ikibasi, ngore iki kumugora gumantera ishapo. Ntashe muhira ni ibibazo byinshi. Okay, brother je nari mbonye. Ubanza ufate kwanza nkaka vacances basi nkagakonje basi. Duhugire he ko muhira ndambi. Vraiment aho wogenda hose wotuza. Wofata basi ukaja basi nka Dar es Salaam cyangwe DRC Kinshasa cyangwe mu Rwanda. Ibyo byose bizogufasha kuruhuka. Ubu rero ushatse kuvuga mve ngaha mu Burundi ndabe igihugu njamwe mbe ndaruhutse. Ntabona umugore kugira ndaye ko naruhuka. Ego kuko nari mbonye umugore no hawo gutera ibyo byose. Kumubona kandi umenye ko nuko hawo bigiru ako kura karazira ubusa. Nawe siwe. Iyo byose narabikubwiyeho ako ni wabashino kunyumva. Cyo nuvuze nico. Ego. Ewa njere ka ubu nitegure cyo nugara. Abakozi ndabana bayifungura. Sasa bro je nari ngupitiye tu. We pisi rero. Ico kintu mbwiye nico. Sasa mesi cyane. Kandi bitekereze ko numve ko mu ndwiza no ufata urugendo. Ndabyumvire ko kabisa. Thanks cyane. Komera. Okay. Nasheri ubona ukuntu tubanye kweri bishemeye mama sigaye wiharaje kuryama muri salo ibitutsi nkuko ko wishakiye ibitutsi koshe uribuka amajambo wambwiye kweri mbwira nihangane bibaho kwa kwihangana kwagiye he unyihanganisha babe ushaka kumpamenya y'abatwenzi ikobe uribuka igihe mva kwa muganga amajambo wambwiye kweri ndumva bingeze aha ahubwo rero aho naguma mbabara mu mutima ngira gute kaje nigendere bazoyavuge bazohora musi bashatse Please, come on. Charlotte Mugani. Najisi ndakunda nje ariko warugiye. Bebe, please. Unoze ndagukunda. Nawe udakosha, sivyo? Ishavu nakweretse
amagambo mabi kurara muri saro sivyo vyampaye umwana narondera naje gutahura burya ko ndi mu makosa mbabarira sivyo mbabarira ndazi ko bihanganye cyane sivyo shero urambabariye mane ngo umugisha shere ndafise icyumviro nshaka kugusangiza kandi wanashaka urazi ko turomwe singomba gufata ingingo ntabanje kukubaza bona Mika igihe cyose tumufashije ndigihe kinini sivyo niko ndiyumvira niko wamubyaza umusaruro nigihe abaye ngaha twarafashanyije basi umuntu agatuma arabona udufaranga duke ariko Mika sheri akatuvyarira umwana sa